kumwe na Keshan Boy, umwe mu baraperi bakomeye gose ngaha mu Burundi, benshi baramuzi Fabi Love, umwe novuga yuko sinzi nengene umushobora kumudetaya muga arizi. Man, mambo vipi? Bwana fresh. Umeze neza? Bien sana. Ni Fabi Love ngo nacho wanze man, vyagenze kutogira ngo tuge ngo nacho wanze. Nacho wanze mba ndiko ndabwira babanegeri babandi batagira baciya mama nega. Yeah. Ariko Fabi Love dusubire kandi kuri titre yawe nacho wanze. Turakunze kubona indirimbo zawe nyinshi, urutitire rutumenga rurahabura, bariye nacho wanze, dogo n'ibindi bititire nyene bihabura ukuntu. Hanyuma kadusanga mu ndirimbo harimo ibintu bidasa n'ijya titre tubiravye ubigenza gute man? Mbashaka kubereka yuko je namenyerwa, yani mba ndiko nashaka yuko hari abantu kenshi babonye amataito yanje, kenshi bace batangwa kuvuga ngo Fabi Love ngo zananga indirimbo ngo tuyumvirize. Attention, niko nawe babwira yuko indirimbo yanje muzogenda kumenya ibirimwe aruko muyumvirije. Sawa, pana kura turamenyere twumvise imbwa dusha tumenya yuko tuvuga ibintu bibi. Urashobora gukoresha imbwa muga mu bintu vyiza. Sawa? Yeah. Rero nico mbashaka. Napana misi yose wo kuvuze titre abantu bacabona direct manchiye kuvuga. Yego, clip washize abona abantu barayira kuri YouTube. Ariko ni clip ko imeze neza cyane uyiravye na turavye na Fabi Love izo yakora. Turagiye kumenya uburyo bwashoboye kugenda muri ya clip video Fabi Love vyagenze gute? Musanzo yagiyemo uburyo. Yeah, nivyo navuga ati akinzura kihebe. Sawa, narayitangiye ndarondera uburyo hirya no hino. Ibyo ndayikora kandi ni ikintu cyatwaye iminsi 3 yose akora tuna. Numva yuko yatwaye uburyo bwinshi. Yeah, ariko none irashimira umuntu witwa Big Fizzo ko ari ivyo yanereye, ari ivyo yanereye. Yeah, none irashimira n'abandi bose bagize icyo bakora, nera rubitanga kwiyo ngabo. Video natwa amafaranga menshi nashobora kuvugira ngabo n'aba miliyoni sebimba amajana. Okay. Fabi Love kwa miliyoni byo vyakufunye gute nariya tubona ko kugarura muri music clip video usanga bigoye. Fabi Love amuvuna canke bimuineka. Jecho no babwira ni kintu kimwe. Sawa. Umuziki wacu mu Burundi tutagiye turi no vuga gute no kurisha terme yayo. Toka tutagiye turi heba twese twiniga. Yani bizogorana ngene bishobora gutera imbere. Foko twiniga twebwe nyene tugakoresha uburyo bwinshi kugira iboneke neza. Ya, iyo nakoresha ubwo buryo bikorwa ni mwari kukibona kuje. Sinidoga iyo ukoresha uburyo bwinshi biko hazi ikintu kiboneka nk'uburyo bwinshi. Ukoresha uburyo buke bya bintu zibona za video z'ibindi. Okay, hari Fabi Love none vip arakora indirimbo bashaka kuvanga ni igihimba kubera ari audio gusa ata video tuko turabona ziwe. Ubu rero ubabwiye gute kuvyerekeye ku ruhande rw'ama video Fabi Love agiye gukora gute twitege iki kuri Fabi Love? Yeah, cyo mabwira ku ruhande rw'ama video nibitege video ziza sito bakorera nzosora video ya Afrika zo kumangora cyo ndababwira kuko nzosora video ya Afrika zo kumasora uju ya kuva kera sino ukora nanirwa no gukora ama video ariko nariyumvira vraiment byari nzokora video nifuze kubifuza nicyo ituma nena fashe umwanya nicara kugira ishore ku abafanzi cyane na mbere mu director bishobora gukoza ubwo buryo shobora gukoresha kugira video ntabwo bizera kwa tuba ya nishani ni rero kubana kwa video nibaza ko ngiye ku eda ni go rugamba natangiye. Okay. Fabi Love ari cyo ushaka kugira abafanzi bashaka kubabwira ngo shofari. Nashaka kubabwira yuko Fabi Love na Keshan Boy kuko mumenyereye umuntu yamari karaktere ya umwanya wose ngira umwana abanyakarogo ko nagakre babandi b'amakopi basube bakopi tura. Sawa, ubu ndafise logo yanje ngiye gukora ama video ngiye kubazanira n'utundi tunoze tundi creativity tutandukanye nibaza ko bagiye kubibona. Yani uno mwaka shaka yuko ubabera umwaka mwiza kwanza abafana banje bereye kuri jewe nyene vyo kwanza. Reka tugakanya gato ku munsi wawe twabonye ama Keshan Boy tuzironka tugakanya kugira byashara byawe. Misanzo sindazi officializa ariko